muri Australie ndahamaze imyaka yababa 17 benshi boba bifuza kumbure kumenya itandukaniro riri hagati yo mu Burundi no hanze aho dusanzwe tuba canke se banifuza kujayo. Ico novuga coco icyambere nuko mu Kirundi niho baca umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bwiza. Igihugu cyose usanga gifise uburyo kibayeho, abashoboye kuba bogenda bagahiga imirimo mu bihugu vyo hanze ni byiza ko bogenda bakabikora, ariko nkabatekerera impanuro. Yes, akunzi ba Yaga TV, reka ndabaha ikaze ndabashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Waba uri hano mu gihugu cyacu ciza c'Uburundi, waba uri muri Diaspora, ndakubwire ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ntango ikiganiro nkunda kubwira abantu ngo ntimucike intege. Ivyo mama muriko murakora byose ko gucika intege ni intambwe imwe muzisubira inyuma. Iyo ndi ngaha muba mubizi, my name is Mignon comme d'habitude. Mbari kumwe n'umuyemvite wanje buno munsi muramubona kuri kamera za Yaga TV. Mvuga ngo n'umuntu mwiza asa neza, agaragara imbere ya kamera neza. Tuguhe ikaze. Ego murakoze cyane Mignone, ndabashimiye kandi ndashimye ko aho kantu mwongeyeho namwe musa neza cyane. Merci beaucoup. Antuka abantu ariko barakubona imbere ya kamera babona ko uri umuntu mwiza cyane. Murakoze. Iyo dutanga ikiganiro turidondora abakunzi bacu, je twamaze kuganira imbere nkaba twamaze kumenyana, ariko abantu bariko barakurikirana ikiganiro bashobora kuba batabazi, bashobora kubidondora mukabwira niyo mwaje muva komsa ikiganiro kije kibandanye tuziranye twese. Murakoze Mignone, reka ndabashimire kuri aka kanya muduhaye kugira ngo dushobore kuyaga kuri uno mwanya. Reka nshimire kandi n'abariko barakurikirana kino kiganiro bashobora kukibona uno munsi canke bakazokibona haheze iminsi, ko tazi ko kizoshirwa kuri YouTube channel yanyu nkeje canke higeje. Murakoze cyane. Hama ku mazina je nitwa Jean Pierre Niyibaruta, nkaba nsanzwe naje ngaha mu Burundi, niho mvuka, nico gihugu cyanze amavukiro, ariko nkabamba kandi nkorera ibikorwa vyanje mu gihugu ca Australie. Aho rero muri Australia nkaba nsanzwe ndi n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'abarundi baba canke bakorera muri Australie ryitwa BDA, Burundi Diaspora in Australia. Sinzi rero kubw'umwirondoro nivyo keretse hoba hariho ibindi mwifuza kumbaza hejuru y'ivyo. Dutewe iteka ryo kwakira umuntu ataba mu gihugu c'Uburundi. Uno munsi uravye la majorité y'ugwaruka benshi barifuza kugenda hanze canke benshi babona ko abantu baba hanze, sinzi ko urabibona ko ingene babafata. Mwebwe ubuzima hanze biba bimeze gute? Niki mwabwira abantu nyine basanzwe ngaha mu Burundi mu kubaganiriza ubuzima itandukaniro riri mu Burundi, kuko mwarabaye mu Burundi igihe kirekire nibaza nimba ntihenze mukaba mumaze n'igihe kinini hanze, nirihe tandukaniro riri ngaha no muri Australia? Murakoze cyane kuri icyo kibazo kiza mutubajije uti mbega nk'ugwaruka gwinshi ngaha muri iki gihugu benshi boba bifuza kumbure kumenya itandukaniro riri hagati yo mu Burundi no hanze aho dusanzwe tuba canke se banifuza kujayo. Ico novuga coco icyambere nuko mu Kirundi niho baca umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bwiza. Je ubwa mbere novuga ati bugiye umuntu asohotse agatembera akaja ahandi hantu atari aho asanzwe waba, harimo ibintu bibiri. Ikintu ca mbere hariho nko kugenda kugira uraba ukundi kuntu abantu ahandi hantu babaye. Icya kabiri hariho nko kugira ugenda urabe kumbure niba hariyo ico ushobora gukurayo kurahurayo canke nawe ico ushobora gutwarayo kugira ngo ushobore gufasha naho handi hantu ubugiye. Kubw'ivyo rero je novuga yuko igihugu cyose usanga gifise uburyo kibayeho. Usanga muri ibi twita iterambere canke le développement usanga ibihugu bisumbana nkuko n'abantu basumbana. Novuga nko mu gihugu tubayemo mu bijanye n'iterambere, développement n'imibereho,
sinokidoha ko babayeho neza canke bafise byinshi bamaze kugeraho mu iterambere gusumba mu igihugu cacu c'amavukiro, ariko kandi nkagaruka nongeraho yuko no mu igihugu cacu c'amavukiro hariho byinshi byiza bihari tutabona hariya canke se twifuza kuba twoshikaho twokora ariko tudashobora turiyo hariya, ari naco gituma abakunda Uburundi muzokwama mubabona buri gihe buri mwaka baragaruka canke mu myaka 2 canke 3 kuko baba bavuga uti turafise ikindi kirengeho dushobora gukorera mu gihugu c'amavukiro dusanzwe tudafise hariya. Ngarutse no ku kibazo mwanabajije uti mbega noneho kugira mwifuje ko tuyaga tuzi nanjye canke mwakishe ko kumbura ivyo mvuga shobora kuba ndiko ndavuga ivyo nzi dufatiye kuri experience y'imyaka noba maze aho hantu mbaye. Ico nobabwira nuko navukiye mu iki gihugu cacu ciza c'u Burundi, ndahiga kuva ku mashure y'intango gushika ku mashure yisumbuye, ndayaheza amashure yisumbuye nahereje ngaha ja mu gihugu ca Australie ndahiga ndasubiramo amashure bisa nko gusubiramo amashure yisumbuye bintwara gushika no muri kaminuza yaho iciciro ca mbere mbetse n'iciciro ca kabiri. Rero muri make hariya uravye ubuzima mbaye imyaka mbaye hariya ni nk'igice karibu igice cy'imyaka nabaye ngaha n'imyaka nabaye hariya. Muri make muri Australie ndahamaze imyaka yababa 17. Ndumva waramaze kuronka n'ubwene gihugu. Ubwene gihugu bwo naburose kera cyane. Hanswe n'imyaka myinshi. Ni imyaka myinshi, imyaka 17 uri hanze y'igihugu cawe c'amavukiro ni igihe kirekire. Twarabaye abene gihugu bahariya muri vyose naho haba no mu mico. Hariho akantu nkunda kuvuga iyo ndiko ndapresenta mu kiganiro, nkunda kuvuga ngo sindarenga uretse hafi mu bihugu vyaho hakurya y'iwacu hafi na hafi nta handi ndashika. Mugiye niko ndagira presentation nkunda kuvuga ngo igihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu makomantere nkunda kuronka abantu bavuga ngo igihugu kitagira ngo amazi ngo kitagira igitoro. Eske abibaza ko hanze vy'amavyera canke bakavuga bati ubuzima niyo buri. Mwebwe mumaze iyo myaka ishika 17 niko mubibona? Nta ngorane zindi ziriyo kuburyo uza kuba ciza? Burya rimwe datangwe mvuga uti akanyoni katagurutse nikamenya ubweze, kandi twona vuga uti akanyoni katagurutse kibaza yuko hose bimeze neza canke bimeze nabi. Ahari bimeze nabi. Hariya naho ari ibihugu byateye imbere bifise ro development bimaze kugera ku ntambwe ntivyera de. Ntivyera de. Hariho abamerewe nabi bariho nk'uko n'ahandi hose tubasanga. Ingorane z'ibitoro buryo zabaye mu Burundi na hariya ziba ziriho. Peut-être ico novuga co igitoro kiraduga hariya. Ndiko nafatira kuri ka nasanze mu Burundi vugwa cyane ni igitoro. Usanga abantu bose baganya yuko batagishobora kwiyunguruza kubera ibitoro byabuze, ariko no babwira yuko naje navuye hariya ibitoro tubaye byaraduze hejuru hejuru gose ku buryo umuntu wese aciye kuri petrol station ijya hajya bacururiza ibitoro uca wumva atangaye uti ibi bitoro none ko biduze cyane bigenze gute. Rero gusa ikiza novuga hariya ego biraduga ariko bikaboneka. Ariko kandi nabatabishobora kubiriha nabo kugira biyunguruze nabo barabaho. Gusa ikiza kinini novuga kuko n'ibihugu biteye imbere ibitoro byanze leta yarashizeho uburyo bwinshi bwa transport. Hariho ibyo kwiyunguruza abantu bakoresheje train bita amatrain amagari ya moshi. Arafasha cyane mu gihe nka mwenici kuko ni budget ya leta kandi amagari ya moshi akoreshwa n'umuyaga nkuba nawo tukavuga yuko mw'ivyo bihugu byateye imbere n'ikibazo cyakemutse kuko ntabwo wigera uburaho. Rero naho ubundi ku kibazo kijanye n'ibitoro nico kimwe no mwisi yose. Wumvise mu Burundi barize ku kigitoro menye ko no muri Australie burya bariko bararira, no muri Amerika no muri Hollande hose bavyashikiye icarimwe. Hama ikindi naco twokongeraho nuko kuri icyo uvuze uti mbega ugwaruka bomenya itandukaniro hehe canke se
ati ni byiza ko boje ku bwanje no bankuraje ababishoboye bose aboronka uburyo bwo kuza basohoka igihugu bagatembera bakaja kuraba ukuntu mu bindi bihugu babayeho ukuntu bakora ni byiza birafasha kuko iyo ugiye ahantu tahoruba hari ubumenyi bushasha ukuraho nka twebwe twama dutembera kenshi duca mu aeroport atandukanye iyo ugeze muri aeroport niho ubona abantu batandukanye ugeze nko muri za aeroport zo muri mu bihugu vya Aziya nka Qatar mu Bushinwa ugeze aha mwaya ma aeroport yo ngaha muri Afrika za Ethiopia urabona ko abandi banyafrika bo mu bindi bihugu duvuge nk'ibihugu vya za Nigeria ibihugu vya za Congo Congo yo ngaha hafi urabona urahurirayo n'abantu benshi bo mu ibindi bihugu nka za Cote d'Ivoire batembera basohoka bagenda kugira baje gutembera barabe mu bindi bihugu kubw'ibyo rero notera kamo n'abarundi kwijukira igikorwa cyo kuza batembera bagasohoka igihugu bagatembera mu bindi bihugu kugira babone ukuntu ibindi bihugu bibayeho ukuntu abandi bakora kumbure ni naho byoheza bikagabanya imyidogo nk'ahabayeho nko kubura igitoro baraheza bakamenya yuko no mu bindi bihugu ingurane nka mwene izo hose zishika ego hama leta nayo igafasha ugwaruka rw'abarundi mu kuborohereza riba ari iby'inzira turazi ko kenshi kugira usohoke igihugu uja mu kindi barasaba ibintu by'amaviza ibyo nabyo usanga bigoye cyane ariko leta ibigiyemo n'abarundi bokoroherezwa kugira ngo bashobore kuza baronka amaviza yo kuja mu bindi bihugu byoroshe kuri ako kantu muvuze ni ikibazo kiri novuga ati ni ikibazo kigana icanyuma hariho ukungene abarundi canke abantu bari hanze bidogerwa ko iyo bashitseyo badashobora kwibuka igihugu c'amavukiro canke gukora imigambi iteza imbere igihugu cabo eske ku bwanyu aba diaspora barafise uruhara kugira ngo igihugu cacu gitere imbere nimba ari barifise kubera iki tutabona aba diaspora benshi kuko hariho ababikora bien sûr tukabona bariko bateza imbere igihugu cacu muga kubera iki aba diaspora benshi iyo bashitse hanze udasanga basubiye kwibuka igihugu cabo Mbo ico kibazo uvuze ni kibazo kiriho gikomeye kandi kiri interest nifuza yuko kumbure umurundi wese aba hanze yumviriza iki kiganiro yo vyumviraho n'umutima nama ego aho hanze mw'ibyo bihugu byo hanze tubaye je novuga yuko hariho kategori zibiri z'abarundi babayo hariho abarundi bashika bakavuga uti jewe Uburundi narahevye narasezeye narashitse mu gihugu c'isezerano muri make barashitse Israel igihugu c'isezerano ni Israel hakabaho rero n'abandi bavuga uti jewe naho nashitse muri iki gihugu destination yanje singaha ni mu gihugu c'iwacu c'amavukiro aho nataye uruzogi kanatsinda kuko uko biri kose n'ubudashaka kugaruka abagifise igisanira ciwe gisigaye ngaha rero niyo mpamvu mu by'ukuri nta murundi yagiye hanze yarakwiye kwibagira iyo yaje ava bariho kenshi ugaca usanga kumbure bifuye ku kutamenya aho ndaza kuhagaruka mu ntumbero yo kuvuga washaka mbe nirihe tandukari iyo umbaza ikibazo uti mbe nirihe tandukariro ry'abarundi bemeye gushika mu bihugu byo hanze badashaka kugaruka iwabo n'abarundi bashitse hanze ariko bemeye kugaruka no gukorera Jeje nashaka kukikubaza mu buryo bwo kubahanura nashaka ikibazo kibi cyanyuma kugira ngo maybe ubatekerera impanuro urakoze cyane reka duce tubigenderaho rero kuri icyo kibazo icyambere cyo novuga nuko kugera mu mahanga ha mugacubona yuko washitse Uburundi ugomba kubuta aricyo gihugu cawe wavukiye mugomba kubutana n'akarembe ibyo ni ivyumviro twovuga yuko abantu bakibifise ni kakanyoni kagurutse kugiye kuvuga uti kakanyoni katagurutse ntikamenye ubwe nakagurutse kagiye kurondera iyo bweze ariko gaca sanga kumbure iyo kageze ntibweze ugurutse rero ugasanga aho ugiye uvuga uti bureze ntusubire inyuma nukuvuga yuko wasanze buteze ucubura n'intege zo gusubiza inyuma muri make rero
turabye kubijanye n'abarundi bagenda bakasubira hanze icyo namvuga coco tugiye mu bijanye n'iterambere ukuntu ibihugu bitera imbere nk'ibihugu by'Iburayi tuvuga benshi usanga aba diaspora barimo abateye imbere barateye imbere yego utaratera imbere no kuvuga ego ufise ubuzima bwiza bwo kubaho ego ugafungura ukanywa atacyo wifuza ariko rijya rindi terambere rirenzaho ntajyo ego ariko rero tugarutse ngaha nk'aba diaspora baba hanze ugarutse mu iki gihugu cyacu Burundi twavuga yuko nibihugu bikirimo icyo bita le potentiel yo gukora ibintu bikaja imbere duhereye kubijanye na reba nibijanye n'akazi akazi ino ni ibintu twavuga yuko ubishitsemo investment bishoboka ikindi naco ugiye gukora ibi bijanye na ni ubwubatsi ni ibintu ushobora gukora ukubaka sinzi yuko aho hanze tubaye hari umuntu ari yarubaka inzu nk'iyi turimo ngaha y'uyu muntu aha turiko turakora ikiganiro murazi ko ari aho umuntu wo hanze murabona ko ari inzu ibereye urabona ko ari ahantu heza kandi ahantu hakunda kubera evenement menshi cyane kandi ushobona ko ni kimwe mu biteza imbere ugwaruka kuko baronka akazi bakabaza uri muri Amerika cyangwa uri muri Australia inzu nk'iyi wo yubaka uri umurundi ntibishoboka Jewe ndiko nabaza abakurikirana iki kiganiro kumbure barisanzwe bariyo urashobora kubishura ariko nta kibazo ariko icyo novuga cyuko biragoye rero uri mu diaspora hanze kuronka uburyo uri umuntu akora witayeho akazi no kurondera uburyo urashobora kuronka amahera ukagaruka ugakora igikorwa nka mwene iki mu gihugu cyawe c'amavukiro ariko sinemeza neza ko amahera wakoresheje mu gukora iki gikorwa yokora igikorwa nk'iki muri Amerika canke muri Australia canke muri Europe rero iri ni terambere kandi n'iterambere kuri we ku gihugu no kugwaruka n'iterambere amaze kugeraho kuri we ku gihugu n'iteka ku barundi bose muri rusange na cyane aba diaspora uyu muntu mu bihugu aba yaraje avamo rero nkatera kamo abarundi bari hanze ndababwira yuko mu by'ukuri umuntu wese akibona yuko yasohotse akaja hanze agaca avuga uti jewe Burundi ndaseze nashitse mu gihugu cy'isezerano sinzosubira kuhiyumvira uwo yarihenze cyane kuko ntiyamenye iyo bweze iyo bweze ni uja gusoroma ukajana kugaburira aho wavuye rero birashoboka cyane icyo novuga nuko iterambere ngaha mu Burundi kuba diaspora uburyo baronka kenshi turamenya ukuntu bashobora kuronka uburyo ubuzi buraboneka bagakora bakaronka amadolari nageze ngaha abamahera menshi cyane ku buryo bashobora kuyabyaza umusaruro ibikorwa bigatera imbere rero reka ntera kamba abarundi bose bari hanze ndababwira uti ubutariyumvira kuza gukorera mu Burundi mu bikorwa by'iterambere no gufasha igihugu kiwe mu iterambere at least akora igikorwa cyo mufasha ariko kandi kiba gifasha iyo ukoze igikorwa kigufashije we ubwawe somehow ubufashije n'igihugu ufashije mu iterambere ry'igihugu kuko deja ngaha mwabibonye hari abantu benshi baronse akazi kubera aha kikibanza kubera Samuel urakoze cyane urakoze cyane rero karontera ako kamo umurundi abahanze atari bwakumve nakamenye yuko ibintu ngaha mu gihugu c'amavukiro bireze ntibagendere kubivugwa mu radio ngo biracika ariko iterambere ni processus ni ikintu utangura buke buke ariko uko imyaka igenda ugaca usanga mwageze ahantu mutokwibaza ko mwageze kuko nahajya mu ibyo bihugu tubayemo byo hanze byari hasi cyane ariko bageze ku ntambwe intambwe rero bagezeho biba bigoye ko ugiye uri mushasha ushika ku ntambwe nk'iyabandi bamaze kurengana kera Monsieur Jean-Pierre nibaza ko tutobivuga ngo tubimare ariko sinzi ko hari akajambo kamwe mwabwira abarundi canke aba diaspora bari mu gihugu cyacu nibaza ko mwamaze kwivuga byose ariko akajambo kanyuma mwobatekera kugira ngo uri ngaha n'uri hanze umwe wese yimve mu cicira rimwe
Murakoze cyane. Akajambo notekerera nobwira abarundi abari ngaha mu gihugu n'abari muri diaspora. Ubwa mbere kamere ku bari mu gihugu c'amavukiro Uburundi, abarundi bakiri ngaha kumbure batari bwaronke amahirwe yo kuja kuraba aho hanze ukuntu bameze, ndazi ko ari benshi bahifuza. Bo ikintu ca mbere co nobabwira no bankuraje, mu by'ukuri no bankuraje ari bishoboka. Abashoboye kuba bogenda bagahiga imirimo mu bihugu byo hanze, ni byiza ko bogenda bakabikora, ariko nkabatekerera impanuro. Iyo ugiye hanze ugashika hanze uvuga uti jewe Uburundi ndahebye sinzogaruka, ugeze hanze nta niterambere ugira. Nta terambere ugira kuko ntazagira umuntu aguhenda umuntu ngo atagaruka ino ngo nuko ngo yakunze hariya. Hari n'igihe usanga ari n'uburyo kumbure butamushobokera bwo kuza. Amikini naco notera akamo abarundi bari hanze. Ubwa mbere nuko bokwibuka yuko iki gihugu c'amavukiro iyo gisa neza nabo basa neza. Uburundi ni bwasa nabi, uri umurundi aba muri Amerika, uri umurundi aba muri Australie canke uba muri Canada, n'abazungu bazokubona kujya nyene. Nico gituma tubasaba yuko akamo tubatera nuko uri hariya wese icyo ashoboye, ari ushoboye kubaka inzu byoza akayubaka mu gihugu nka kujya tubona abitwa ba Fabrice bariko barabikora, ajya n'amashurwe y'igihugu. Niterambere ryiza kuko uhageze urabona ko Uburundi busa n'ibyo bihugu nyene tuba turimo. Ari ushoboye gufasha umuryango wiwe yoruguru akamukorera igikorwa icyo ari cyo cyose canke ari bikorwa by'iterambere ibyo byose bishobora gufasha abandi, twomutera akamo ko kuza kubikora. Ntibizimbye, nta buryo bwinshi bisaba, kandi babishizemo ugushaka birashoboka. Hama isura y'igihugu igahinduka. Hama ikindi naco nyene no kongeraho kumbure na leta kuyitera akajambo ko kugira ngo nayo yorohereze abarundi baba mu gihugu abifuza kuja kurangurira imirimo yabo hanze. Leta irazi ukuntu ishobora gukora amadiplomasi yayo kugira abarundi boroherezwe kuja mu bihugu byo hanze. Mwarabonye ko hariho diplomasi yayo yarakozwe, hama habaho kubaho abarundi bashobora kuja mu bihugu za Serbia atama visa tanzwe. Ico leta twoyitera kamo igerageze no mu bindi bihugu habeho ukuntu abarundi bashobora kuza basohoka igihugu bakaja mu kindi hatarinze gushigwaho inzitizi nyinshi zijanye n'ivy'amaviza. Ariko kandi nkatera kamo abarundi nabo bagize ayo mahirwe yo kugera hanze, ntibagende hariya ngo bicare canke baryama umusinzira Jose. Bibuke yuko bategerezwa kugaruka mu gihugu cabo bakagiteza imbere. Ntibagende bidoga ngo mu gihugu ngo ntigisa neza, ngo nta bitoro, ngo nibo bagomba kubikora. Nta bandi bafise bagomba kubikora, nibo nyene. Iterambere ry'igihugu riri mu minwe y'abana bacu. Murakoze. Monsieur Jean Pierre, katubashimiye cyane. Ndeka tubashimiye cyane. Turabashimiye natwe kandi. Nizere ko nasaba kubatumira muzonyitaho. Yo nzonyaruka. Murakoze gose. Murakoze cyane Minyoni. Murakoze.